ufise mu bana ufise harimo abakobwa harimo umukobwa mu bana ufise uwo mukobwa ejo akwije imyaka 10 cyangwa 15 akambara uko wambara no munsi ntaco bizo bigutwaye canke kuri wowe wumva amahoro urabona naho bishitse ugatwarinda ntubaye uwa mbere kandi ntubaye n'uwa nyuma icara uzovyara kandi uzobaho neza ni wifata neza ko ni wifata nabi uzobaho nabi uwo muhungu mwoba mwaravyaranye boba baragerageje kumurondera kugira bamwicarike. Every story matters. Hello boys and girls, ladies and gentlemen, this is ijwi muragyumva ni wa musore nyene. Ikiganiro ni amahasa asa adasa. Rero muri iki kiganiro uno munsi ihasa ryanje ntiryashoboye kuhaboneka uno munsi ndikorana hama mu nkundire ndabaramutse aho muherereye ndabahemwiriwe canke mwaramutse bivanye n'ahantu umwe wese ahari n'umwanya muri ko murabera kino kiganiro. Imbere ya screen murabibona tufise umukobwa mwiza n'inkumi y'inzobe iri imbere y'iwacu. Rero twagomba muri uno mwanya mumanze mudukundire tumuramutse turabamukije gose. Murakomeye. Ushaka kutwibwira akazina nk'abatabazi kuri STV? Akazina kanje ni Ange Karen. Mfise akazina keza. Nego. Asante sana. So, twebwe ikiganiro cyacu cyitwa amahasa asa adasa nubwo wabonye DJ nyene dufise ubundi muntu tuba turiko turakorana yitwa Andi. Rero mu nkundire ndababaze ikibazo ca mbere. Wowe wumvise amahasa asa adasa wumva mwiki? Amahasa asa adasa. Ego. Ni nk'abantu badasa ariko bakora Bon aho urahushije gatoyi kuko sinzi kuri 10 ngira no guha nk'amanota 2. Amahasa asa adasa no bisigura gutya. Niyo umuntu muba mudasa ariko muba mufise kahise kamwe canke mukaba mufise ingeso zimwe kandi mudasa. Ico ni kimwe. Ni umuntu usanga muba mufise histoire ya kera isa ariko mugize iki? Voilà mudasa. Muri uwo mwanya rero muba mufise histoire imwe muce mwitwa amahasa asa adasa. Rero intumbero yanje yo kugutumira mu kiganiro kwari kubanza kumenya kwanza icyari ico amahasa asa adasa wagitahuye. Rero intumbero yo kugutumira mu kiganiro twese turafise ubuzima twaciyemo ariko ubuzima twaciyemo ntibwashoboye kutugira iki kutwica canke ngo buduca intege ahubwo bwatugize iki buduha gukomera ariko ivyo twaciyemo hariho abantu hanze bariko bagira iki bariko barabicamwo muri kino gihe muri bakeneye intahe yiwawe canke bakeneye kumenya wewe ingene washoboye kubibamwo kugira ngo ubandanye uri umuntu akomeye sivyo. Ange Karen mudukundi mwoshobora kutubwira imyaka yanyu ko biraboneka ko mukiri nta myaka myinshi muragira vraiment? Imyaka yanjye 18 ans turabi ungana na petit frère wanje ungana na petit frère wanje ko twe turashaje. So Ange Karen mushobora kutubwira ikintu ca mbere kimaze kuba mu muzima kikababaza ikintu mwabonye ko cyabaye kikagomba kubasubiza hasi ariko mwashoboye kugihagaramo neza then mu nyuma uza kutubwira n'ikindi kintu cyakuryoheye mu buzima? Feel free nego. Ikintu cyambabaje mu buzima nuko nafunzwe nkiri muto. Warafunzwe ukiri muto? Ya bawumva mu bisanzwe bakurekuye kubera uri mu mineur? Oya. Basanze atari ivyo. Pole sana mama. Uri umwana wa kangahe mu muryango? Umwana wa kabiri. Muvukana muri bangahe? Muvukana muri 4. Muri bane gusa wowe wa kabiri. Ni uri umukobwa gusa cyane? Abakobwa batatu n'umuhungu umwe. Umuhungu ari gate? Mama wawe ntimuramuha abuzukuru?
ninde yabavyaye kutari bwatubwire none ko afise abuzukuru ni bangahe babiri mumwe ku imvyaro imwe baziye rimwe ariho ugitangura nyine uteruzana amahasa bakunzi ba STV yasha iyo ni finale kwe bahereye ku mahasa byari byoroshe cyane byari byoroshe kubyara byarakoroheye umukobwa wa mbere avuze ko kubyara byoroshe kabisa ahubwo aho hantu tuhate wabyaye ryari wabyaye ukiri muto bana bafise imyaka ingahe canke n'amezi imyaka ibiri donc ça veut dire ko wabyaye ufise 16 ans t'étais très jeune kabisa none wavyifashemo gute ukimenya ko ufise inda ndavyanangoye gutahura mugabo uko iminsi igenda ihera niko ugenda uramenyera vyiyumvishamo nyene bwawe muhira vyaroroshe muhira vyaragoranye gata mugabo arakinze ni ikibazo kabisa none bimeze gute papa w'abana arahari cyane papa w'abana aritaho abana biwe ivyo tubireke oya ahanini je nkeneye kumenya ibwina igihe umenya ko ufise inda reaction ya mbere wagize ni iyihe ubwo bwoba bwagusunikiye kwiyumvira ibiki warigeze wumvira gukorora inda cyane wahise nyene umenya papa w'umwana ati n'uwo canke urafise abandi bantu mwagendana yari umwe wenyene mwari muri relation canke yari do passage mwari muri relation imaze igihe kingana iki umwaka mukundanye umwaka wose mukundanye n'umuntu gusa umwaka ni munini umuntu uba waramumenye umwizera biragoye mugabo sinkeneye kumenya ntibugeze wumvira ati umwana nkeneye ndacari muto bigutera ubwo wavuga ati muhira nza kubivuga gute ibyo kuvyumvira ndacari muto nza kubivuga gute baranyirukana muhira ariko sinigeze nkeneye gukora yino ntibugeze uvyumvira reaction ya mbere umuhungu yagize ubimubwiye ariya yarambiye tuyikure ndamwahira yarakupropose mu ikure y'uranga wakoze ikintu ciza kuko mu buzima twese twaravutse ariko abavyeyi bacu bari bafise possibilité zo kudukurayo bakavuga ati umwana reka naho buri ku mugabo hari abagore bakorora amada bari ku bagabo barahari hariho 1000 possibilité 1000 moyens yo kugira iki yabo bo gukura mwiyonda ariko umwana ubukuyeyo ntubuzi kazoza kiwe ntubuzi ica azovamwo wowe ukora nk'umuvyeyi wabo urabasengera ukabana nabo ariko none je ndakeneye kumenya kugeza ino saha n'aka kanya abana babayeho gute ni nguvu zawe canke ni z'abavyeyi bawe ni nguvu ziwanje z'abavyeyi wanje donc ahanini hakora inguvu z'abavyeyi kuko la plupart y'abana bakuriye kwa inakuru usanga batita ba mama wabo ngo mama ahubwo usanga mwese umengo muravukana usanga twese turavukana neza ntibirabashika ugasanga muri ko mugwanira ikintu mama wawe usanga ari wahamagara mama ugasanga nabo baguhamagara mu izina ntibaramenya kuvuga gose imyaka ibiri barabizi kuvuga bagaguhamagara mama bamuhamagara mu izina kubera banabanye na mama cyane niyo mwabanye uba muhira canke uribana ubana n'abana niyo chance wagize kuko abana bakuriye kuri ba inakuru usanga bagira iki ari ba bana bakunda ugasanga muri ko mugwanira ikintu ngo mama ngo yantwaye iki ngo ngurabe ngo kana ngo kakarene ngo kandi ugasanga no mu kugwamagara bagushira mu gwana baguhamagara nyine menga sinzi bisa nkaho mubavuka cyane gose est-ce que wewe uri mubizera ko umuntu avyaye akiri muto bifise ico bimwicira mu buzima surtout wiravye wowe wenyene ukaraba ubona hari ico vyishe kuvyara ukiri muto
ntaco vyishe et surtout nk'iyo bibaye nka accident canke ndabizi wari ufise amahevu ukeneye kwa tenda kuri bavyumva wari ukeneye gushikako est-ce que ubona hari ico vyakwikiye mu byo wari ushaka kugerako ntaco bikwicira wifasha neza uguma kwa kundi nyene ako wifasha nabi birayica wowe nirihe banga wakoresheje kugira ubone kuko hariho abantu bavuga ati ibi bintu biranyikiye kazoza wowe wavyifashemo gute nabyifashe neza nyene sindavuga nabivuga dusigurira ati jewe like urashaka kuvuga ati jewe ikintu ca mbere nakoze urashaka kuvuga ati narasenze uko uravyumva ico kuko ijo ni kintu kiza ubwa mbere ica kabiri kuko ndi sûr certain ko hari impanuro abavyeyi baguha akakubwira ati mwana uze witwara ukunuku nuku uzugira ukunuku nuku kugira uzugere aha naha uko uravyumva rero muri ico gihe bibaye urashaka kuvuga harazi ikintu cyo kwimvira ati have zanje zirapfuye ico kintu nticaje biraza nyuka byiyumvira ko ntwayinda nzobaho gute bizogenda gute bana nibavuka zobaho gute ako byose ni Imana voilà aho rero niho nkeneye kumenya uravuze ngo ni Imana mugana turazi ko Imana ifashe ugize uwifashije voilà aho nyene niho nari nkeneye ko dushika nkeneye kumenya ukuntu washoboye kubihagararamo ico kibazo ntaco wigeze twishura neza ukungene washoboye kubihagararamo ukavuga ati kuko umaze gutwara ni nkuko basi ugiye kwishura uraplanify ati iyindwi hari amaentero anganuko nzokwiga gutya nzojya mu mwanya unganuko uku rero nkeneye kumenya ati ndatwayinda ubu nzoza ndifata uko kuko ndi sûr certain uko wifata ukiri inkumi siko wifata uko nibyo rero dukeneye kumenya basi ni kiya kintu wohanura umukobwa nkawe sivyo amaze gutwara inda akamenya ko yayitwaye ukuntu yo byifatamo kuko hariho abirukira kwiyahura hariho abirukira gukorora mada hariho abirukira bakabona ko ubuzima bwabo buhagaze okay gutwara inda si ibintu biba wabyiteguriye uko uravyumva ego umubiri uratugora gutwara inda si ibintu tuba twateguye sivyo duplanifya vike tuba tukiri na bato uko uravyumva dukurikira umunezero ahubwo hakaca haza ibindi tutari twiteze rero ni giki wohanura umukobwa mugenzi wawe muri uno mwanya iyo batwaye ari hagitwara inda ariho akimenya ko afise inda uko uravyumva hama akagira umu boyfriend amuhanura gukorora inda ikintu nababwira ntibiyo apana kwihutira kuja kwiyahura gukora inda ushobora kuja kwikorora ikaguhitana na wewe ikintu uratimba nyine ukavyara Imana iragufasha mu buri byose iyo mpanuro yawe umengo ntiyuzuye gose iyo mpanuro yawe ntiyuzuye nkeneye impanuro nyene iri deep ku buryo wowe uribaza ko iyo mpanuro utanze umuntu yoyumva ngaha aravuga ati uwo shavye yaramworoheye nagende je ntibizogenda uko oya nibiba byoroshe nibiba byoroshe uraca nyene muri bibi ariko byiza waciyemo n'ibyaha ikintu ciza wowe ubona mu gutwara inda wowe cyakuzini cya narasenze nariha n'amahoro jana uko n'abagenzi bambaye hafi n'abagenzi barambaye hafi bakandimisha mu nyuma n'abavyeyi bantu bashaka kuguta barambaye hafi muri uko nyene kukuba hafi kw'abagenzi kw'abavyeyi bakubaye by the way abavyeyi umwana gukosa si bibi ikosa no gukora kandi ikosa voilà no kuvuga kandi igiti nikigukora mu jisho kabiri turaca mu bintu tukagira iki tukiga turaca mu bintu tukagira mu bisanzwe ishuri turiga iryo kwishuri kugenda ariko n'ubuzima bwajyo ni university kombozi ni babivuga ni ishuri abavyeyi barakwiye kuza baragira abavyeyi barakwiye kuza bara si kuvuga ngo gushigikira abana ahubwo bakagira umwanya wo kwicarana n'abana babo eske wewe waragira umwanya ukwiye wo kwicarana n'abavyeyi mukaganira ku bikijanye na sexuality ego bakakubwira ati mwana n'ibyanku uzoza urikingira ivyo barabikubwira mugabo uri sûr certain ko babikubwira je barakunda kubibwira cyane mama arakunda kumanura cyane nawe nyene byashitse nkarenga kumanura amaye akundiza
ni byiza vraiment abavyeyi no kuza muraganiriza abana banyu kuko n'umwana ku ishuri bamurungitse ntibaba bamurungitse kuderanje mugaguma yaderanje kandi baba bamubujije ati ntugende gukora ibi nibi mugugasanga yabikoze rero byiza abavyeyi mukwiye so kuvuga ngo gusupportinga amakosa yabo ahubwo kugerageza kubaba hafi iyo yaguye mu ikosa ni byiza kuko biratubira ariho abavyeyi baca bavuma abandi ntivyashitse bikazana polemique mu bantu ngo umwana wiwe ngo yavyaye ngo yatwaye inda ngo si byiza none abantu nk'abo bikwiye kugenda uhajye nyene kijya kiba cakubaye ko niho ubonera urukundo rw'umuvyeyi arakwegera agutererana akwegera abwira ati burya rero naho byagenze ejo ntuzobisubire byiza k'umuvyeyi vraiment n'abavyeyi bawe ndabashimiye gose kuba barakubaye hafi kuko ni ikintu ciza kuba hafi et surtout umukobwa kuko umuhungu arashobora kugenda akagwana akamenya ingene abeshaho umwana wiwe mugo umukobwa iyo umutereranye umuhungu uramwirukana no mwibarabara yoharara mugo umukobwa umwirukanye no kuvuga uba ugemuriye babandi birarira mwibarabara voilà ubu bahaye injya mugo ari umuhungu nawe nyene si uwo gutererana umwana aguma ari umwana voilà umwana aguma ari umwana et surtout umukobwa baba bakwiye kubaba hafi bakabaha umwana aguye mu ikosa si kuvuga ngo babaye igitabwa ko twarabonye ni inkuru yo muri Bibiliya y'umwana w'icangazi yarasavye umutungo wiwe wose kandi umuvyeyi we yarafise droit yo kuvuga ati ntungarukira mugagarutse yamwakiriye nk'umwana kuko umwana ni iki umwana ni izina uko witwa umwana umuvyeyi wawe ntiwigera ukura je ndazi neza ko umuvyeyi wawe bikiba vyamubabaje byarababaje cyane. Eske nizihe mpanuro yagutekereye inyuma yo kumva ko watwaye inda kuko hariho abavyeyi bashavuga ati umwana wanje abonye ingene namukariye na depression arashobora kudeprima uko ravyumva akavuga ati reka ndamube hafi kugira nta deprime reka ndamuhe impanuro wowe nizihe mpanuro umuvyeyi wawe yaraguhaye izo wibuka atuzugire kuri ibi nibi mu mwanya wa ufise inda ndavyibuka mama aranyicaritse arambwira ati rero mwana urabona naho bishitse ugatwara inda ntubaye uwa mbere kandi ntubaye n'uwa nyuma icara uzovyara kandi uzobaho neza niwifata neza ko niwifata nabi uzobaho nabi ndamubwira ati zifata neza ako kandi ntuzosubire ryakosa ntusubire mu ikosa wakoze kuzobaho voilà birumvikana ko uba waratwaye inda ukiri mutoyi kandi amategeko nga mu Burundi aravuga ko umwana en fait ibigero by'umwana byo gutwara inda ni guhera kuri 18 ans ntibeshe cameraman ni guhera kuri 18 kuduga oya umyaka nyene ibikwiye ko umukobwa atwara inda ni 18 ans sivyo est-ce que uwo muhungu mwoba mwaravyaranye boba baragerageje kumurondera kugira bamwicarike ngo mugani baramurondeye ako ntibyakunze kuturonka umwanya wo kwicara ni watabahaye umwanya cyane yari hafi ntari ngaha hari he yagiye kurondera ubuzima umva yaragiye kurondera ubuzima yagiye kurondera n'abana biwe ndi sûr certain ko nawe afise icyo afasha ku bana sibyo cyane gose reka nawe tumushimira yavyitwayemo wabimwanosheje akiri ino canke atari hafi yarakiri ino igihe abimenya yarashoboye kukuba hafi ndagusaba umushimire mbere yuko ako kantu kavuga jewe mba mpari ntahari tubabaza akabazo kamwe banyakubahwa ntitumvise byose ariko uno munsi ndagici petete ko mwakivuze ko nshaka kucumva gusa gatoya uracari kumwe na papa w'abana bawe ufise mu bana ufise harimo abakobwa harimo umukobwa mu bana ufise uwo mukobwa ejo akwije imyaka 10 cyangwa 15 akambara uko wambara no munsi ntaco bizo bigutwaye canke kuri wowe wumva ari amahoro kubera iki kwambara regazi
kwambara ntaco bivuze. Uri no mu bavyeyi uri no mu bavyeyi ashobora no kuzambara uko. Hanyuma uno munsi hari umuntu ashaka kwita indaya, ashaka kwita umusambanyi, umuki kubera ingene uba wambaye cyangwa kubera ingene ubayeho. Ivyo bintu we kenshi uvyakira gute cyangwa baza kuba bivuga bivuye kuki? Icyo saba bivuga kubera babonye amabara. Sinibaza ko babazi kuri kwara. Mbe uracari kumwe na diaspora? Aka kanya urafise umusheri yitwa nde? Cyane nuze uramukunda none? Ndamukunda. Kuya ko umukunda mutubwira imbere ya kamera cyangwa udifoto yo tuyerekana? Ufise abasheri banga? Abahe? Abino nyene. Hamujya wundi urya ndamubeshe ntavyonze. Tugire amahoro. So muramwumvise n'ubundi ashika ubunyene sinzi yajava yacerewe gatoyi. Nanje nabonye ntomurindira ngo ndindirize umutumire wacu. Hama tubashimire gose Ashkarene kuba mwatwitavye. Ego namwe murakoze cyane. Yego dusabira abafana bacu cyabagire subscribe na like. Birakugora kuvuga subscribe. Vuga sabone. Bagire kuri sabone. Afana ba Steve mutugire sabone, like na share. Voilà. Umwana aratwenze, umukobwa mwiza aratwenze, raba mu bikore rero turabe ko twokwiza umwaka wohera tugeze ku 50. Murakoze ikiganiro yari amahasa asa adasa. Mwari kumwe na jewe ya Ntamboman, muramwumvise Andi nawe ashitse ubunyene. Turashimiye cyane umutumire wacu kukanya duhaye muhezagirwe. Turashimiye n'abakameramane bacu bavyitwaramwe neza ko murabona image turiko turanonga muri ino misi iri international kabisa. International kabisa. Asante. Every story matters.